ugerageze abari ari mu mashini abantu bakora kurikirana neza murabe ikibazo ahantu kiri ko baranyandikira ama message ko bitari ko biragenda neza mabicikagurika murabe ikibazo aho kiri nabo bari biteze amateraniro y'uno munsi ariko biriko biragenda nabi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro 27. Mwambaye white mwagerageje rabo vyagora mwagerageje abumviye mukazirondera Imana bahezagire. Haleluya. Abaronse iyo waronse yose kabari iyo waronse Imana ibiguhera umugisha kwako yabaye programa yihuta ariko ko biri kose ari abagerageje bakagwana intambara ntibyari byoroshe ariko nta kibera ubusa burya hariho impamvu. Yesu ashimwe cyane. Tumaze iminsi tuko turavugana ku mwambaro wawe. Hari ibyo abadayimoni bagukoreye baciye ku mwambaro, hari ibyo abarozi bakoze baciye ku mwambaro. Abarozi n'isi y'imwemu, abakozi ba shetani ku rwego rwo hejuru. Hajya ukazobona nk'umuntu agiye ku mupfumu, azoba agiye kuzimu. Winjiye mu nzu y'umupfumu uba ugiye kuzimu, uba wimanukanye kuzimu kanura. Haleluya. Uba wimanukanye ikuzimu. Kwa ko Satani atagaragara, ataboneka mu maso y'umubiri, ibikorwa byiwe yagiye abigabura mu migwi. Hari abakozi bo yashize ku isi kugira ngo abantu bakeneye guhura na shetani bahure biciye muri izo nzira. Hari amabiro yagiye ashiraho. Rero ibikorwa by'umwijima, ibikorwa by'abadayimoni, ibikorwa by'abarozi turagomba kubisambura tubeho ubuzima bw'umwidegemvyo. Tubeho ubuzima bw'umwidegemvyo. Turasoma ijambo ry'Imana Itanguriro 27. Duhere ku murongo wa mbere. Itanguriro 27 duhere ku murongo wa mbere. Yaza ko twabonye twese kadusome avuga ngo indanza amajambo avuga ngo Yakobo yihindura Esau atwara umugisha wiwe. Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ibyijiji ahwihwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esau atewe mwana wanje, aritaba ati sabwe. Aramubwira ati raba ndashaje, sinzi umunsi ruzompitana. None enda rero ni wabire ibyo uhigisha umutana wawe n'umuheto wawe, ugende mu ishamba uhige, undonderera akanyama uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkunda, uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Rebeka yumviriza Isaka ibyo abarira Esau umwana wiwe. Nuko Esau aja mu ishamba kurondera ico ahiga wakizanire se. Maze Rebeka abarira Yakobo umwana wiwe
ati numvise so abarira Esawu mu rwawe ngo agende amuzanire icyo ahize amutekereze icumbe ajye amuhezagirira imbere y'uhoraho atarapfa. Nuko rero mwana wanje enda niwumve ibyo nkubarira, genda mu mukuku unzaniremo amasuguru y'imene abiri meza meza, nanjye ndonderere so mutekereze icumbe nk'izo asanzwe akunda, nawe uzishire so ajye kugira ngo aguhezagire atarapfa. Yakobo yishura Rebeka nyina wiwe ateraba Esawu mukuru wanje ni umuntu yakatse ivyoya, nanje umubiri wanje ni inkute, kumbure data yo nkorakora ngasa n'ingunge kuri we, nkikwegera umuvumo mu gishingo c'umuhezagiro. Nyina aramwishura ati mwana wanje umuvumo wovumwe uzube kuri jewe, pfa kunyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda azizana aziha nyina, nyina ateka inyama zazo ziricumba ziba nk'izo se asanzwe akunda. Rebeka yabira imyambaro myiza ya Esawu imfura yiwe yo yari afise mu nzu ayambika Yakobo ari we butoyi, kandi ashira isato za ya masuguru y'imene ku bikonjo vyiwe no kwizosi ahari inkute. Ahereza uwo mwana wiwe Yakobo za nyama zicumvye n'umutsima yacumvye. Nawe aciye sari aramuhamagara ati data, aritaba ate aturinde ga mwana wanje. Yakobo yishura se ati ni jewe Esawu imfura yawe, nkoze ibyo wambariye, enda se vyuka wicare ujye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Isaka abaza umwana wiwe ati ko waronse n'ingoga ga mwana wanje? Ati nuko Uhoraho Imana yawe ampaye kugira ibakwe. Isaka abarira Yakobo ati ndigira hino mwana wanje ngukorakore menye kuri Esawu umwana wanje koko canke utariwe. Nuko Yakobo yegera se wiwe Isaka aramukorakora aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni vya Esawu. Ntiyamenye uwo ari we kuko ibikonjo vyiwe vyari kubwoya nk'ivya mukuru we Esawu. Nuko aramuhezagira aramubaza ati mbega uri Esawu umwana wanje koko? Aramwishura ati ndiwe. Aramubwira ati vyigize hino nanje ngiye kuvyo wahize mwana wanje kugira ngo nguhezagire. Arabimwegereza arajya amuzanira na vino arashoza. Maze se wiwe Isaka aramubwira ati nyegera mwana wanje ungumbire. Aramwegera aramugumbira yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe aramuhezagira. Birababaje amajambo. Ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Nuko Imana iguye ku kime kiva mu ijuru no kwiboribori byo mu ndimiro hakikimba impeke na vino, amoko aza gukorere, amahanga aza kwikubita imbere. Uzuganze abo muvukana bene nyoko bakwikubita imbere, uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. Biba birarangiye, umugisha barawutwaye. Yesu atugirire neza. Tumvise amakuru radio telefone iri kirasona. Yingene Esawu ariwe yari kuba umunyamugisha, ariwe yari kuba uwahezagiwe, ariwe yari kuba samuragwa wo mu muryango. Ariko umugisha barawiba, barawutwara.
Haleluya. Barawumwiba. Ubwa mbere mutwaye ubusa muragwa, ubugira kabira mutwara umugisha w'umuvyeyi. Burya umugisha w'umuvyeyi urahambaye. Yesu ashimwe. Mwebwe abantu mwagize amahirwe mugakurana n'abavyeyi bakabahezagira, muri abanyamahirwe. Iyo twakuriye mu barabara nta mugisha w'umuvyeyi. Ako wakuze ukuranye n'umuvyeyi wawe akaguhezagira, agapfa guhezagiye cyane mukaba mukiri kumwe, ugwana intambara yose ishoboka, akwatureka ijambo ry'umugisha. Mbega urazi yuko so wawe cyangwa mama wawe nubwo yo badasenga, umugisha kwatuye ko kukubako uragukurikirana. Bivuga ngo Esau niwe yari kuba samuragwa, Isaka ashaje, amaso yiwe atakibona, ahamagara Esau kugira ngo amuhezagire. Kugira ngo agire gute? Amuhezagire. Aramubwira ati mwana wanje, ndabona nshobora gupfa umwanya wose, genda tanga ikiguzi, genda urondere inyama nk'izo sanzwe nkunda uzinzanire, ndaguhezagire mbere y'uko mva. Yesu ashimwe. Ni iyo usomye amajambo ushobora kwibaza, wibaza yuko kwa Isaka hari habuze ibyo kujya mu rugo, wibaza ko hari habuze inyama mu rugo, ariko kugira ngo aronke umugisha byamusaba ikiguzi. Kugira ngo aronke umuhezagiro w'umuvyeyi byamusaba ikiguzi. N'umugisha w'Imana nibawutora mu nzira barawukorera. Ntabwo nyumvise, barawukorera, barawugwanira. Baramubwira ngo genda jya mu ishamba undonderera inyama nk'izo sanzwe nkunda uzinzanire, utera intambuko ugira icyo ukora. Nicyo gituma mubona dufata imyanya, tugafata ukwezi, tugafata iminsi 3, tugafata iyinga tuzi imbere y'Imana. Haleluya. Ubu iyo abataba ibihe nk'ibi by'amadeliverance nk'ibi, hari abantu baba barapfuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana igategura igihe runaka kugira ngo yo itwongere iminsi, ikadusaba ikiguzi, tukagira ibintu tubanza tugashira hasi, tugahagarika gucuruza, tugahagarika ibintu byose byatugirira ikimazi, tukaza guhura n'Imana. Ni ikiguzi cy'umwanya twatanze kugira ngo Imana igice ikoze ku buzima bwacu. Haleluya. Nuko bimeze kumvira. Tuvuga amina. Hari ibintu utazoronka nuguma wicaye mu nzu, bigusaba gutera intambuko ukagenda, ukava mu rugo ukagenda, ukaja gusenga. Sema amina. Bigusaba umwanya, bigusaba gusenga, bigusaba kwimatanya n'Imana mu gihe runaka, umwanya runaka. Yesu ashimwe cyane. Ari wadushingiye intahe mu gitondo, ejo Imana yakijije amasigo, yarafise ikibazo cy'amasigo. Mbe yaje wa mama, Imana yakiza ejo, nihari agire gutya, ntiyaje umweshinga intahe mu gitondo, byakunze ukaza. Ari he? Ingo hano. Kuboneka hano ejo kwiwe kwamukoreye igitangaza. Ni bande batari baje mu gitondo? Abatabonetse mu gitondo muzamura ikiganza. Imana yaramugiriye yamukoreye igitangaza. Wumva gute? Ha? Ingo hano. Iyo uguma muhira, bya bibazo byawe ukibifise kwa kundi nyene, ugutera intambuko ukaza mu nzu y'Imana,
byamukijije. Mu mashyigo wumva hameze neza n'ubu nta ka mikrofone mwamaho. Imana yarayimukoreye igitangaza, yarayimukoreye operation. Ntiyahora asinzira, mugabo ngo yarayasinziriye nk'akabibi. Ukuntu wiyumva n'ukureze neza. Jewe n'ukuri numva nkomeye neza aha nguma ngira ngo ariko ni wahora ubikora. Oya sinahora ndabikora n'ukuri. Tubwire mu ncamake ingene vyagiye. Hageze ngira ngo naho naryama geze kuhindukiza nanira. Geze kuhindukiza nanira. Nukuri jewe wacu uvuze induru. Ivyiza Imana yarayinkoreye ejo. Nubu sindatora ubwenge n'ukuri. N'umutware wanje nagiye ahakorera aho mu Gasekebuye. Ndamubwira nti nukuri ibintu Imana yarayinkoreye. Nta niko no bivuga. Nukuri yumiwe nawe nyina ati jena ati hayi rageze igihenda naraba nibaza ko woba wapfuye. Ati kuko ntiwigeze ukakaza. Ati hamwe nahora nsanga wicaye. Ati sinigeze mbona ko wicaye. Komera amashimana mu izina rya Yesu. Ukuguru uku haguma y'umucanwa umuriro. Haguma ari umuriro. Kukaguma umengana ibinyanya kwaraguye ibinyanya. Jewe nukuri ndiko ndaduga honyene. Uno musi nduga mu Gasekebuye ahari. Nagenda ndagira ngo arambaza ati hutambuka uko nibiki. Nino buntu bw'Imana. Jewe urazi ko bose bari barantaye ngira bose bampevye. Kubera ubumuga bwanje ngira ngo data wanje. Nuwo nabwira nti yewe nka telefona nti nukuri jewe vyanse. Naheruka numvise tuvuganye ngo nzokurondera ejo. Sinasaba kumva nijo. Mugabo ubu navuze nti ubu wa mugabo ngomba nitekanire gaha ntibazondondera. Bazokurondera mu izina rya Yesu. Ntibazondondera kuko Imana ikugiriye neza n'abantu barakugirira neza. Heme ntubu rero nico gituma ntinasa no kuduga iwanyu. Ntinaho nari kuduga nari gutumbera kwa mama. Hikuko iwanyu nzoba ndahaja nitonze ntatari cyane. Ngo none imirimo urahevye ndahevye niwe ntiwayihevye. Tukomera amashimana mu izina rya Yesu. Urazi n'igisigaye. Urazi igisigaye. Uzugende kwa muganga bapime basubire barebe. Ubukene bw'amafaranga Imana izoyaguha. Basubire bapime bajya bakubwiye ko amafyigo yawe yaboze. Bakubwiye ati amafyigo yawe arakomeye ni mazima. Sema mina. Amafyigo yiwe yaraboze. Muganga aramubwiye ati amafyigo yawe yaboze. Uri amuciye miliyoni 2,500. Ariko Imana yaramutabaye. Shatse kuvuga iki? Iyo aza kuguma mu rugo byabibaza bakibifise kwa kundi nyene. Amen. Natamwe nababwira ni umuntu wese afise umwanya wiwe Imana yamuteguriye. Burya ari abakize ejo hari nabandi baza gukira uno munsi. Hari nabazokira ejo kuwa gatanu. Bibaza ngo mwese muragenda mukize. Oya turi ku murongo. Nubona udakize nisigura yuko Yesu yahejeje gukora. Neje azokora, na hirya yeje azokora. Aguma akora ku munsi ku munsi. Haleluya. Yesu ari kugikorwa. Bivuga ngo rero Esau aja mu ishamba. Shaka nshikano shaka ko ndababwira gatoya. Turiko turavuga ku mwambaro. Esau ngo agiye mu ishamba. Isaka asigara ngarindiriye ko Esau amuzanira ibyo kujya. Hanyuma Rebeka amagara Yakobo aramubwira ati uno munsi numvise amakuru yuko so aza guhezagira Esau. Rero twiga ubwenge. Umugisha wari kuja kwa Yakobo akwa Esau nujeyo tuwuzani wacu. Baka murumva nika abantu batwigira inama z'ubwenge bakatwigira imigambi y'ubwenge yo kutunyaga imigisha yacu, yo kutwiba imigisha yacu.
aramubwira ati none ndabigenza gute? Aramubwira ati genda uteke inyama zimwe papa wawe akunda uzimuhe. Aramubwira ati cyo nicari kibazo, ariko data araza kunyumva mu ijwi kandi araza kunkorakora, kuko jewe sisa na Esau ndufise umubiri umwe. Aramubwira ngo icyo si kigoye, ndaza kwereka ingene ubigenza. Haleluya. Wowe uraza guca ufata wambara impuzu zo kwa Esau, ufata wambara impuzu zo kwande zo kwa Esau, ugenda guhezagira. Kigeretse kuri ibyo, ufate urushato rw'impene, zirya mpene twabaze, urushire ngaha ku mubiri no ngaha mu izosi. Niyagukorako aza kumva umubiri wawe umeze nk'umubiri wa Esau. Ahantu hose hari umubiri, hari ubwoya, uhashire urwo rushato. Niyagukorako aza kwibaza ko ari Esau. Ariko ufate impuzu yiwe uyambare. Burya impuzu yawe hari abandi bantu bayambaye, barahari bayambaye. Hari abantu bambaye impuzu yawe, hari abantu bariko barahezagirwa mu mwanya wawe, hari abantu bariko barajya wowe inzara ikwishe, hari abantu bariko bararoranirwa wowe ubuzima bwawe bupfuye nabi. Kubera iki? Umugisha wo kuzi wawe uji wabo. Yesu atugirire neza. Nibyo uyu mugoroba dushaka guhindura. Yambara umwambaro wa Esau, umwambaro w'umugisha wawe wambaye abandi. Urarima bakajya, urateka bakajya, ikintu cyose ukoze gitera kije wabo, wewe nawe ukagumana inzara kwa kundi nyine. Wowe urajya hakavyibuha abandi. Uribaza icyo kintu? Wowe urajya hakavyibuha abandi bantu, abandi bakaba aribo batagata. Kibazinjanja zijari kuri uno mugoroba bihinduke mu izina rya Yesu. Aramubwira ati none ijwi naryo biza kugenda gute? Niyumva ijwi ryanje biraza kugenda gute? Ati we genda ukora ibyo ibyijwi byihoze. Agenda arateka izo njya arazizana. Ahamagara se, aramubwira ati data byuka umezagire nahejeje. Hagati mwana wanje kunyarutse uno munsi bigenze gute? Ati Imana yangiriye neza, nagize amahirwe naronse hakiri kare. None ko numvijwe atari rya Esau, numvijwe ari rya Yakobo. Ateka ni jewe, kubera ko Isaka ntiyarakibona. Haleluya. Aramubwira ati nyegera rero ndagukora kore, banze ndagukore ko yagize amakenga, ariko kubera kutabona naco byahinduye. Imana iduhe kubona, Imana iduhe kubona. Abatubesha, haleluya, abatubesha ko turi kumwe mu rugendo kandi tutari kumwe, abatubesha ko ari inshuti kandi atari, iduhe kubabona. Abashaka kudutwara umugisha wacu, Imana iduhe kubabona. Amukoze ko yumva ni Esau, akijwi akumva ni rya Yakobo. Bimunanira ingena bigenza ngo wamwegereye amukorakoze ko ku mubiri, avuga ati reka ndaguhesha umugisha uri Esau. Amwatura ko umugisha wose. Icabiteye ni giki?
ni umwambaro wiwe, ni umwambaro wa Esawu yari yambaye. gituma bakuroga bigakunda, bafise ikintu bakoresha cyavuye kuri wewe, bafise ikintu bakorera ko cyavuye kuri wewe. Amen. Ivu wahonyoyemo bararijana, bica byoroha kuno bagushize muri za rugagamisha, baragushika bigaca bikunda. Ivu, ubutaka, imuzu, inzara, amaraso yawe, umushatsi wawe, bica bituma bakubona. Imuzu zawe, tuko turavuga cyane ku muzu. Ejo twavuze ukuntu abasirikare bagabanganya imuzu za Yesu, ntibari bagiye kuzambara, ariko bari bazi ko ari izo zirimo umugisha, barazigabangana. Nawe imuzu zawe barazigabanganye. Haleluya. Barazitwaye, umwambaro wawe barawutwaye, barawujanye. Ariko twinginga Imana kuri uno mugoroba, uyu mwambaro ugaruke mu izina ryande rya Yesu. Mwambaro wawe ugaruke, tuvuga amina. Umwambaro wawe ugaruke. Umwambaro wawe ugaruke. Sema haleluya. Mwambaro wawe ugaruke, sema amina. Wayejeje kumuhezagira, Yakobo asohotse, Esawu nawe carinji, arateka indya n'ingoga n'ingoga, araza ahamagara se, ambwira ati data. Isaka umutima umuvamo, tuka umezagire. Ate urinde wewe? Ati ndi umwana wawe Esawu. Ate ukacara mwumva mwijwi, ariko yari yamaze gutanga umugisha wose. Aramubwira ngo tukumezagire. Ateka nahejeje. Ati wahaye ndi. Aramubwira ngo mwene wanyu yaciye mu bugunge agutwara umugisha wawe, kandi nawe umuhaye. Namaze kumwegurira bene wabo, namaze kumwegurira inka, namaze kumwegurira amatongo, cyose nabimuhaye, nta kintu usigaje. Haramubwira ati data, wari ufise umugisha umwe gusa. Ati bisigaye ntaco vyo kumarira, wamaze kuja munsi yiwe, yamaze kugutwara byose. Avuga ati data ndakwinginze, raba ko ari na dukeya dusigaye. Aravuga ati nta gisigaye, ahubwo aca muha igihushane cy'ivyo yahaye Yakobo. Aramubwira ati wewe uzoba kure y'ibiboribori byo mu ndimiro, uzoba kure y'imigisha iva mu ijuru, uzoba umuja wa mwene wanyu, uzomukorera, uzomusaba. Birababaje, ahuri se wategerezwa kuburi, ubuzima urimwo sibwo wategerezwa kuburimo. Uribaza umuntu agakwiza imyaka 40 utamubaza no miliyoni, atarigira afata mu miliyoni mu ntoki. Imyaka 40, umuntu agakwiza imyaka 50. Ku myaka 50 ugasanga umuntu ari mu kiyede, ku myaka 50 ugasanga umuntu ariko arikorera imizigo. Imyaka yawe yari yo kwakira ibizo gutunga mu butama, barishingiye barabitwara, warabakoreye, umaze imyaka irenga 50 ukorera abandi, ukora bakaba ari bo bahembwa. Amubwira ayo majambo, ariko icyanezereye ni ijambo rya nyuma yahereje ko. Aramubwira ngo naho mwene wanyu yaciye mu bugunge akagutwara umugisha, igihe kizogera uzokwigobotora ingogo yakwambitse mu izosi. Mugisha yawe utwaye nibyo, ariko igihe kizogera wigobotore ingogo yakwambitse mu izosi. Gihe kizogera umwambaro wawe ugarurirwe. Nshuti yanje, kutapfuye ujya munsi ngo bace baguhezayo,
uracara umunyamahirwe. Kujya munsi utaciye uherayo ngo upfe, upfa ujya munsi, uracara umunyamahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurahiye ko bataciye bakurangiza bakabona nucucikana, uravuye muri ganza urasohotse, biracashoboka ko Imana yakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo, kuko akiri ibyizigiro by'igiti cyatemwe. Sema amina. Ko kizokongera kigatoha. Umwambaro wawe uracyahari, bawushize ahantu ukuri kw'Imana, naho bawuhambye biracyashoboka ko ushobora kuzuka uwo mwambaro wawe. Cyashoboka ngo ntacyo ibyo yagukoreye, hazogera igihe, hazogera umwaka, hazogera ukwezi, hazogera isaha, hazogera umunsi wigobotore iyo ngogo yakwambitse mu izosi. Amena, amena, amena. Igihe kizogera wigobotore iyo ngogo, wigobotore. Murabiyi piano yafise ikibazo iri kirivuza, murabiyi piano, mukurikirana iyi piano harimo ikibazo, muyizimye mba muyizimya ntiyavisha. Igihe kizogera uva mu maboko yabo. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwira ingene bene wabo na Yosefu bamwambuye umwambaro wiwe, bamwambura impuzu yiwe, impuzu y'igikundiro, impuzu y'ubwiza bw'Imana, impuzu ya favere y'Imana, barayimwambura, bamwambika ikindi gihugu tutazi cyo kivuye, bamugirira nabi, baramugurisha. Ariko igihe cyarageze ku iherezo, basanga yambaye umwambaro w'ubwami. Yesu ashimwe. Basanga yambaye umwambaro w'ubwami, basanga yarahindutse, basanga yabaye umugabo, basanga niwe avuga ari kijana mu gihugu. Tuvuga amina. Basanga niwe ategeka mu gihugu, yambaye umwambaro w'inyambara abami. Nta kintu kibabaje nko kujya gusaba umuntu wasuzuguye. Bazoza kugusaba kandi baragusuzuguye. Bazoza kugusaba akazi. Ati je nzotanga akazi, jewe nabuze n'utwonja noronka nabo nkorera byo babihaye. Uzogera igihe abo utanga akazi bajya bavuze ko atacumaze ubaha akazi. Narinze ngo murabyakiriye. Kuko Imana iragomba kuguhindura ukundi. Imana iragomba kugucisha muri dushe woge, imesura imyambaro yawe ushaje, impuzu zawe zigorore, usubirane agaciro kawe, usubirane icyubahiro cyawe. Bariya abansi bawe bazosanga ari wowe ufise ijambo muri Egiputa. Bazosanga ari wowe ufise ijambo muri Egiputa. Tuzamura icyubahiro ku Mana mu izina rya Yesu. Bazosanga ari wowe ufise ijambo. Soma ijambo rindi muri Matayo muce dusenga. Matayo 17
Matayo 17. Matayo 17 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ugukayangana kwa Yesu. Iminsi 6 ishize, Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana, abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Agira gute? Agira gute? Aho ndiko nasoma mwabonye. Umurongo wa kabiri uvuga gute? Hano karavuga ngo arakayangana. Hane wagira gute? Ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso yiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Amen. Adugana Petero na Yohana na Yakobo, ngo adugana nabo umusozi muremure. Atangiye gusenga, ahinduka ukundi. Vuga amina. Ahinduka ukundi, asubira n'ubwiza bwiwe, asubira n'icyubahiro ciwe. Ahinduka ukundi kuri uyo musozi. Tuzamure ibiganza ku Mana mu izina rya Yesu, tuvuga haleluya. Ahinduka ukundi. Ukeneye kuguma gutyo? Imana iguhindura ukundi. Erega uko bimeze si uko nyene bigomba kuguma. Si uko bikeneye kuguma, utegerezwa guhindurirwa. Imana iri gukorera wowe byakiriye no kuri kw'Imana. Wahinduka ukundi. Erega cya kidendezi cy'uyu munsi kiragomba kiguhindura ukundi gushasha. Yamasi agomba kuguhindura. Tuvuga amina. Yesu yasubiranye ishusho yiwe ya kera. Haza abagabo babiri uwo mwanya, uze kubandanya usome imirongo ikurikira. Ngo haza abagabo babiri, Mose na Eliya. Uyu musozi ngo bawita umusozi wo guhindurirwako. Haza Mose na Eliya, baganira nawe. Icyo bari baje gukora ibintu bibiri. Eliya yaramuzaniye raporo atari yaratanze. Aramubwira ngo twebwe nk'abavugishwa n'Imana twarakoze misiyo twari twahawe, turinda dupfa tutayujuje. Ni wakira igitabo, ibyo tutujuje wowe ubyuzuze. Sema amina. Mose cyo yaramuzaniye igitabo cy'amategeko. Aramubwira ngo twakoresheje amategeko, abanyamategeko bose. Amategeko byanka ko abantu bashikira Imana. Rero ni wakira igitabo cy'amategeko, wuzuza amategeko. Ni wewe uri hejuru y'amategeko yose. Bamuzanira iyo raporo. Bwana sifiwe. Ikindi, Imana yashaka kuzuza isezerano no kuzuza icyo Mose yarasabye Imana, ntiyakimwemerera akiri muzima. Yari yarasabye Imana ngo akandagire mu gihugu cya Abrahamu. Imana irabimwankira. Ariko kubera ubutoni Mose yari afise imbere y'Imana, iramureka, iramwica. Haleluya. Ariko Kristo Yesu amaze kuza, Mose ashika i Kanani, akandagira ku butaka bwa Abrahamu. Sinzi ko muko muranyumva neza. Yaraje bari kuruga musozi. Mose yarapfuye atageze i Kanani. Munkurikirana. Yari yarapfuye
atageze i Kanani. Ariko kuza kwa Yesu gutuma icyo yari yarasabye yaheze imyaka irenga 500 gusa, hafi imyaka irenga 1000. Imana imugezayo, aragaruka. Nibiki wasabye Imana ukabona byaratevye? Birahari. Ushobora kuba imaze imyaka 3, imyaka 2, imyaka 10, imyaka 20 ubirindiriye. Kristo Yesu namara guhindura ubuzima bwawe, utegereza ku Mose akandagira mu gihugu cya Abrahamu inyuma y'imyaka irenga 1000. Vuga amina. Inyuma y'imyaka irenga 1000 Mose aragikandagiramo igihugu cya Abrahamu, bahahurira na Eliya. Abo bantu bose bari bafite amateka asa nkagiye kumera kumwe. Yesu ashimwe cyane. Mose niwe yabohoye abantu abakura mu maboko ya Farawo, niwe yakoreshejwe n'Imana mu gihe ciwe amanura umuriro muri Egiputa, akoreshwa ibitangaza bikomeye mu butayu. Eliya niwe yagarukanye agaciro mu gihugu mu gihe cya Ahabu, abantu barapfuye ku Mana. Bwana sifiwe sana. Amanura umuriro i Karumeli, bari barakoreshejwe ibintu bikomeye. Abo bagabo Yesu aza kubahuza. Sema amina. Bari bafitaniye isano ry'imirimo bakoze, kandi Bibiliya avuga ngo abo bagabo babiri bazongera bagaruke. Bwana sifiwe sana. Bazokongera bagaruke mu minsi ya nyuma baze guhanura. Singomba kuvuga eschatology, ariko mugiye nigisha eschatology bibuka kumenga narabivuze ko bazokongera bagaruke. Ariko uwo munsi bamuzanira raporo. Yesu ashimwe cyane. Abasinziriye vuga amina. Abari maso tuvuge haleluya. Ayo saba sayo gusinzira ko naenda kidogo niko ndagenda gahoro gahoro. Mwumve bino bintu. Samasaha yo gusinzira, amasaha yo gusinzira ni 6:00. Wumva ufashwe n'itiro nk'aya masaha aba harimo abazimu, harimo amapepo. Imana tugirire neza. Uwo munsi Yesu yambara ubwiza. Petero yikanguye asanga Yesu yahindutse nakiri wa wundi. Uwo mwanya ahitirabona Eliya, ahitirabona Mose, acarabamenya. Ntiyari yarigeze ababona mu mateka yiwe, kumbure ashobora kuba yarabigishijwe mu bitabo, ariko ababonye. Iyo umuntu yageze ku musozi wo guhindurirwa ku mwambaro, ibintu arabisobanukirwa. Uwo Musa acabona Eliya aramumenya, itiramumenya. Nico gituma nitwagera mu ijuru tuzomenyana. Uzobona umushinwa uhitira umumenya. None uko tuko turasenga gutya, abantu bazokizwa bari nko muri Amerika kubera amasengesho twasenze, bagakizwa kubera ko twasenze. Tugeze mu ijuru umuntu azomenya ko ari wowe watumye akizwa. Muzohura uhuye n'umuntu avuye mu Budagi, uhuye n'umuntu avuye Amerika, muhitira mumenyana. Kumurindi yavuze ngo muzobona abantu baza babagwako. Umuntu akubwira ati mwene data warakoze, iyo ataba wowe, iyo mutamara iminsi 30 muriko munasenga, simba narakijije. Uwo munsi tuzohabwa kumenyana. Ari umuntu ari ngaha niyo yarapfushije umwana akiri mutoya, umwana wa akiri mutonya agapfa, ni wagera mu ijuru azokumenya nawe uzomumenya. Nukuri kw'Imana.
haleluya. Niwe twagera mu ijuru, je na madame wanje tugezeyo tuzomenyana, ariko ntabwo tuzomenyana nk'umugore n'umugabo, tuzomenyana nk'abajama nyene. Nk'abajama te gute washyize hano nawe, eti kumbe nawe waje, tipole sana ya miruho n'imihati urayitsinze. Sema haleluya. Tuzomenyana ariko umuntu wese abandanya ubuzima bwiwe bwo mu ijuru, kubera ko mu ijuru ubuzima bwo mu ijuru buzoba butandukanye. Hariho abantu bazoba bameze nka mayibobo mu ijuru, ibyo mwari mubizi. Mu ijuru hariho abantu batazoba bafise amazu, bagozoguma bazunguruka gusa mu makariki, aja muri Miriware, aja mu Buyenzi, aja mu Kamenge, bwije arara munsi y'igiti, batagira inzu. Kubera iki? Kwako ntibazubatse, ntibaronse umwanya kuzubaka. Zanda zikoroka, babandi bihanira ku mfiro, batagira imirimo, babandi ba mu rushengero badakora, muga akagira amahirwe ku munota wa nyuma akaja mu ijuru. Agezeyo nazobona inzu. Yesu ashimwe. Ikindi, ntituzoba twambaye imyambaro imeze kimwe. Namaze kubona abasirikare bose barafise uniforme, barafise impuzu yabo, ariko barafise ikibatandukanya. Ikibatandukanya n'amapeti. Murabona no mu bagenero abagenero baratandukanye. Haleluya. Ari usanga afise inyenyeri 4, hari n'undi mugenero usanga afise inyenyeri 1 kuri hano ku bitugu, n'undi usanga afise 2, n'undi usanga afise 3. Mu ijuru rero twese tuzoba twambaye umwambaro w'ijuru, ariko ibitsibo bizoba bitandukanye. Duhuye ibyubahiro bizoba bitandukanye. Amakaritiye tuzoba tubamo azoba atandukanye. Hari abazaba mu Buyenzi yo mu ijuru. Atoya amakaritiye nazoba ramwe, n'ibifungurwa tuzojya ntibizoba ari bimwe. Ndakubaza, nuko ngiye mu nyigisho kandi umunsi ari umunsi wivuga butumwa n'amasengero. Iyo ugiye mu rubanza, dufate urubanza rwo ngaha mu isi, umukwe n'abasangwa bajya ibintu bimwe. Igamijuru azoba ari abasangwa. Abraham azoba ari umusangwa, azoba ari umushitsi gusa witeka, ntabwo azoba ari umugeni. Uruvyaro rwiwe rwose bazoba ari abashitsi muri urwo rubanza. Abantu bose bakijijwe biciye mu gucungurwa k'umwagazi w'intama w'Imana bazoba ari abageni. Ibikorwa ukora uno munsi nivyo bizodefinisa ico uzoba uri ejo hawe hazoza. Tuvuge haleluya. Abamarayika mu ijuru ntituzoba dusa nabo. Umuntu wese azoba afise ubwiza bungana nuko yakoreye Imana. Sema amina. Nuko bimeze. Tuzohindurwa, tugira imibiri misha, twambara umubiri udapfa, twambara umubiri utagwara, twambara umubiri utagwara malaria. Sema amina. Twambara umwambaro utarogwa, badashobora kuza kwabura. Bagutera intege gukorera ubwami bw'Imana. Tuzoba twambaye impuzu bataza kwabura ngo usange bayikase igipande. Ukomye amashimari bw'umugisha mu izina ryose. Nibazokwabura ngo bikunde. Ico gihugu nikibamwe abarozi, ico gihugu nikibamwe abanyeshari. Nabari abanyeshari. Nubona bujya buzima bwose ubona ubayemo bumeze nabi, ni kubera ishari y'isi.
ishari ry'isi, ibyo bagukorera byose ni ishari. bakwambura umwambaro wawe kugira ngo umere nk'abandi bantu bose. ariko turagomba guha umugoroba tukiri hano kuri ubu butaka, Imana yongera itudodeshe. Sema haleluya. tukiri hano Imana yongera itudodeshe. Nkurikirana kubwira aka kantu k'ubuhanuzi. Imana iragomba kukubohora kugira ngo nawe ubohore abandi. Imana iragomba kukwambika kugira ngo nawe wambike abandi. Imana iragomba kugusiga kugira ngo nawe usige abandi. Imana iragomba kukumara umubabaro kugira ngo nawe umare abandi. Icyo Imana igomba kugukorera si inyungu yawe, ni inyungu y'abandi. Imana iguhindure mu izina rya Yesu Kristo.